radiyo ijwi ry'Amerika. Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuguriye amasezerano yo gufatanya kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Amasezerano yararangiye, yaramaze amezi 6. Inkuru irambuye tuyibaze Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda. Icyemezo cyo kongera amasezerano nyuma ya buri mezi 6 biri mu byo abakuru b'ibihugu byombi Yoweri Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Kongo bumvikanyeho. Igikorwa cyo kongera ayo masezerano cyabereye muri Uganda, aho abakuriye imigwi y'igisirikare ku mpande zombi baganira uburyo burushaho mu kurwanya umutwe no kurandura ibikorwa byawo burundu. Hari hashize igihe gito umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Generali Muhoozi Kainerugaba atangaje ko agiye gukura igisirikare cya Uganda ku butaka bwa Kongo keretse aramutse ahawe andi mabwiriza na Perezida Museveni. Major Peter Mugisha, umuvugizi w'ibi bikorwa bihuriweho, yatangarijwe ijwi ry'Amerika ko umuhigo n'ibitero kuri uyu mutwe wa ADF byatangiye mu mpera z'umwaka ushize, kugeza ubu bimaze kugera ku ntsinzi ikomeye irimo gukura ADF mu birindiro byayo by'amashamba y'inzitane ya Ituri na Virunga. Yanavuze ko basenye itumanaho ry'abo barwanyi kandi umubare munini wabo uricwa, abandi barafatwa. Major Mugisha avuga kandi ko abantu benshi bari barataye ibyabo mu turere dutandukanye babisubiyemo, amashuri n'amavuriro kongera gukora, ndetse abantu bakanatangira kongera gukora akazi kabo ka buri munsi kubera umutekano wifashe neza. Gusa avuga ko ADF yatangiye gushinga udutsinda duto duto tugamije kugaba ibitero mu bice bya kure aho ingabo zitakwihuta zigera. Ibi avuga ko ari byo bagiye kwibandaho muri ibi bihe. ADF at the moment are using asymmetrical tactics, has split into smaller groups. Muri iki gihe ADF isigaye ikoresha amayeri yo kwigabanyamo amatsinda mato mato ahunga igihe cyose ingabo zacu zibahiga, hanyuma bakaja mu miryango cyangwa bagahurira ahantu kure cyane aho ingabo zacu zitahita zigera mu gihe gito, nuko bakagaba ibitero ku baturage n'abagenzi. Rimwe na rimwe batwika nk'imodoka cyangwa ebyiri. Iki cyiciro cya gatatu rwose ni icyo gusenya imiterere y'ubuyobozi bwa ADF. Imiterere y'ubuyobozi imaze gukurwaho, twizeye ko ADF izaba yacitse intege ku buryo itashobora kugirira nabi abaturage. Niyo mpamvu abajenerali bayobora iki gikorwa bashize umukono ku mabwiriza masha agiye gukurikizwa ajanye n'amayeri masha ADF irimo gukora. With the operational orders aligning to the ADF tactics. Ubwo yavuganaga n'abanyamakuru, umuyobozi mukuru w'ingabo za Kongo ziri muri icyo gikorwa cy'ubufatanye Generali Kamile Bombere yongeye gushimangira ibyo uruhande rwa Uganda ruvuga. Huyu adui anaona kama tunamupiga sana, anaumia sana. Ati umwanzi amaze kumenya ko twamugabyeho ibitero simusiga kandi akaba amaze gutakaza byinshi n'abarwanyi benshi. None ubu asigaye akoresha amayeri yo gukwirakwira mu mwanya mugari mu matsinda mato mato kugira ngo baduteshe uburari. Icyakora mu byumweru bishize hari amakuru menshi yagiye agaragaza ko ADF yibasiye imiryango ikica abantu benshi kandi igatwika imodoka z'abaturage n'amakamyo atwara imizigo. Major Mugisha yabigarutseho. Those are the last kicks of a dying horse. We know that they are doing it to show relevance. Ati ibyo ni ibimenyetso ko ADF irimo kurangira. Tuzi ko babikora kugira ngo berekane ko bakiriho. Mu gisirikare icyo tuzi nuko iba ari ibikorwa bisanzwe by'imitwe nk'iyi ikoresha mu gihe isigaranye imbaraga nkeya cyane, kwerekana ko ikiriho. Umuti w'ibi rero akaba ukubiye mu byavuye mu nama abajenerali bacu bagize. Umuyobozi w'ingabo za Uganda muri icyo gikorwa Generali Muhanga Kayanja yabwiye abanyamakuru ko agace gakorerwamo mu guhiga ADF kamaze kwaguka kuva Imwalika mu majepfo ya Kasindi mu ntara ya Ituri kugera Imwontoyo mu majyaruguru ya Kivu, hangana n'ibirometero kare 110 kandi mu mashamba. Ibikorwa by'ingabo za Uganda na Kongo byatangiye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nyuma y'ibitero by'ibisasu byabereye i Kampala biterwa n'abantu leta yavuze ko ari abakozi ba ADF. Uyu mutwe wavutse mu mpera za 90 ugamije kurwanya ubutegetsi muri Uganda, nyuma uza kwimurira ibirindiro byawo muri Kongo. Uku kuvugurura ibikorwa hagati y'ibihugu byombi bibaye mu gihe havugwa imirwano mu majyaruguru ya Kivu mu gace ka Rucuro hagati y'inyeshamba za M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Ignatius Bahizi, ijwi rya yuko ishami OMS n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima itangaza yuko umugabane wa Afrika
urimo ugenda ugarura ubuyanja. OMS ivuga yuko koko abantu bicwa na COVID-19 wagabanutse muri Afurika ku rugero rwa hafi 94% muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ugereranije no mu mwaka ushize w'ibihumbi 2021. Ni inkuru tubaza Fideli Niyongabo. Umwaka w'ibihumbi 2021 niwo wihaye inkumbi kurusha iyindi muri Afrika. Ikiza ca COVID-19 caje mu kibanza c'indwi mu vyahitanye abantu benshi gatoyi munsi ya malaria. Masidiso Moeti, umuyobozi w'ishyirahamwe OMS mu karere ka Afrika, amenyesha ko mu mwaka uheze abantu bagera ku 970 bahitanywe na COVID-19 ku munsi utashe. Ibitigiri by'abahitanywe na COVID-19 byagabanutse kubera abanyagihugu bitavye akamo ko kwicandagisha ari benshi, kandi ku buryo bwo guhangana nico kiza bwabandanije kuboneka. Vyitezwe ko abantu 23,000 bazohitanwa nico kiza mu mpera z'uyu mwaka, mu gihe ibintu vyoguma uko biri muri iki gihe. Naho ibihugu vyo muri Afrika vyagize ibibazo mu ntango kubijanye no kuronka incanco, mu gihe ibihugu bitunze vyari vyazigungiye ko muri iki gihe vyinshi muri ivyo bihugu birafise incanco zihagije. Yamara bifise ibibazo vyo kumvisha abanyagihugu kuzifata. Mu mpamvu harimwo kugonanwa n'uburyo ugorana bwo kuzishikiriza abanyagihugu. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mugabane wa Afrika watangaje ko abantu 1,11,800 banduye COVID-19, yahitanye abarenga ibihumbi 250. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banki y'Uburayi itsura ishoramari yemereye Senegal amayero miliyoni 75, ni ukuvuga amadolari miliyoni 80 yo kubaka uruganda rushya ruzakora inkingo za COVID-19. Diane Ninazwe turi kumwe hano muri studio tubwira iyo nkuru. Ego Thomas, iyo banki rero ayo mafaranga yari yayemeye mu mwaka w'ibihumbi 2021 nubwo yashize ahabona uno munsi. Hambavu rero y'incanco za COVID-19 zizotangwa muri ayo mafaranga, iryo hinguriro rizokora n'izindi ncanco zo gukinga ingwara zitandukanye zihanze umugabane wa Afrika. Ikigo c'ubushakashatsi mu vyerekeye ubuvuzi mu Bufaransa citwa Institut Pasteur kizoba kijejwe iryo hinguriro catangaje ko cizeye ko incanco za mbere zizohingurwa n'iryo hinguriro zizoboneka imbere y'impera z'uno mwaka turi mu 2022. Banque Européenne d'Investissement yatanze uburyo bwo kwiga ingene ico kigo cojaho, nayo yavuze ko niyo catangura gukora 100% kizoza kirahingura incanco zigira ku miliyoni 300 ku mwaka. Umuyobozi w'ikigo Institut Pasteur muri Senegal ariwe Amadou Alpha Sall yavuze ko hari hageze ko Afrika ihingurira incanco za COVID-19 n'ibindi biza bivugwa kuri uwo mugabane. Kuzera inze hanze ivy'incanco vyaratebeje ibikorwa vyo gukingira abanyagihugu ikiza ca COVID-19 mwaka uheze. Biri uko mu gihe ibitigiri vy'abicandagisha ku mugabane wa Afrika bikiri hasi, ahanini bikaba biri hasi ku mvo zibiri. Imvo ya mbere ni ukudahurumbira urucanco rwa COVID-19. Imvo ya kabiri hakaba hari ibihugu abanyagihugu batarashobora kuronswa incanco za COVID-19 ku bwinshi. Urakoze Diane Ninazwe, urakoze kuri iyo nkuru. Noneho rero tujye muri Ukraine. President Volodymyr Zelensky yatangaje uyu munsi ko Uburusiya bumaze kwigarura 20% by'igihugu cye. Iyi nkuru tuyibaze Fidele Niyongabo. Zelensky yabitangaje mu ijambo yashikirije abashinga amateka bo mu gihugu ca Luxembourg hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Muri ivyo bice 20% harimwo ivyo Uburusiya bumaze kwigarurira kuva butangwa ibitero muri Ukraine. Intara ya Crimea bwigaruriye mu mwaka wa 2014 n'ibice biri mu minwe y'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiwe n'Uburusiya. Zelensky avuga ko mu mwaka wa 2014 abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiwe n'Uburusiya bagenzura ibirometero kwadrato 43,000 vy'igihugu ciwe, akarere yagereranije ko kangana n'igihugu c'Ubuholande. Yamara ko karere kariyongeye mu kiringo kirenga amezi 3 kuva Uburusiya butangwa ibitero muri Ukraine mu gushika hafi y'ibirometero kwadrato 125. Akarere avuga ko karuta ubunini ibihugu vy'Ubuholande, Ububirigi na Luxembourg byose biri hamwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abashinga amateka bo muri Luxembourg ko akarere kagera ku birometero kwadrato 300 kakwiragijwemwo amabomba ategwa abantu bita mine hamwe n'ayandi mabombe ataturitse. Yongeye atangaza ko abanya-Ukraine miliyoni 12 bavanywe mu zabo n'ingwano, mu gihe abarenga miliyoni 5 bahungiye mu mahanga.
iyi ntambara yo muri Ukraine ihagurukije perezida wa Senegal Macky Sall ari nawe perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe yagiye mu rugendo mu Burusiya, agomba guhurira na mugenzi we Vladimir Putin mu mujyi wa Sochi uri mu majyepfo y'Uburusiya. Nanone Fidel Niyongabo. Ibiro vya Perezida Sall vyatangaje no musi wa kane ko urugendo rwiwe rugenewe umugambi wo kudadanura ikibazo c'ibidandazwa nk'intete n'ibitabizo bifatiriwe mu bivuko iri mu bigira ingaruka mbi kuri Afrika. Urwo rugendo rufise ihangiro yo kuraba ukuntu intambara muri Ukraine yorangira. Rwateguwe inyuma y'ubutumire bwa Perezida Putin. Perezida Macky Sall azogenda ajanye n'umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Bitegekanijwe kandi ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashikiriza ijambo umuryango w'ubumwe bwa Afrika hakoreshejwe ubuhinga bwa video na hatatari kiratangazwa. Mu ntango z'indwi, Perezida wa Senegal Macky Sall yarateye akamo abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya kabasaba gufasha kugabanya ibiciro vy'ibidandazwa ngenderwako vyiyongeye bikomeye. Amenyesha ko ingingo y'Uburusiya yo kuzibira amayira yo mu mazi akoreshwa mu vy'ubudandaji yegereye igisagara ca Odessa muri Ukraine yagize ingaruka mbi zikomeye ku bidandazwa igihugu ca Ukraine gishorera hanze. Arashigikiye akigoro k'ishirahamwe ONU kukugurura ikivuko ca Odessa. Ingwano muri Ukraine yatumye ibiciro vy'ibitoro, intete n'ibitabizo biduga bikomeye cyane ku isi. Ingaruka iyo ngwano ikaba iriko iribonekeza bikomeye cyane mu bihugu vyo muri Afrika. Uburusiya na Ukraine ni ibihugu bishorera cyane intete muri Afrika. Uburusiya bushorera cyane kandi ibitabizo kuri uwo mugabane.